Umusi ncapa mama hari muri c'était en 2016 non 2014 naramutangaje nawe nyene naramucafye nkushije crayon asanga niwe vyara bon aya marangi mubona hano mu gihugu iwacu ntayahari aya nama importa va hanze bayita palette iyi palette ifasha mu gucanga amarangi ego kandi ni plan B ni plan B parce que ni mufundiko w'indobo buga uravye neza mu maso hariho ibipande vy'ibiyo ikiyo camenetse nagerageje kwerekana yuko bari bamuteye ikiyo kigikumugirira nabi mbwa kubera ari femme ari protéger uravye neza inkinzo yo musi niyo nga muri gauche no muri droite ziramukingiye ndabaramukije bakunzi ba Siren Vibes aho muherereye ku mpande zine z'isi turabakunda cyane nkuko mubibona uyu munsi twatembereye umusore akiri muto cyane afise ubuhanga bwo gucapa sinzi yuko ari impano canke yavyigiye mu ishuri ariko imbere yuko tumuganiriza nashaka ndababwire ngo mukore subscribe share na comment kugira ngo mugume mukurikirana ibiganiro byacu reka ntangore ndamuramutse ndakuramukije ndabaramukije akazina kanyu nitwa Aruna 50 ariko benshi banzi cyane kuri Aruna Big 50 abasanzwe chapa kufisa amazina menshi cyane nayo abavyeyi baguhaye canke nayo bakwitiriye akazi bon hari izina ry'akazi n'izina ry'abavyeyi navuga ko binyuranye gatoya nacyo navuga ko ntagise n'abakurikirana ivyo nkora cyane yego izina ry'akazi ninde Big 50 Big 50 numugwi canke nakazina kawe hari oya ni izina ry'iwanje kurara gw'iwanje yego nk'abatazi Big 50 urashira kubasigurira mu kirundi bakabimenya guko Siren Vibes ikurikiranwa n'abantu bavuga indimi zitandukanye Big 50 sigura 50 nini nitwa Aruna 50 ni mu Giswahili mbwa gisigura 50 mu Congereza ndavyumva uri mu mizirima cyane ikibazo cya mbere ngira ndakubaze Aruna mbega uyu mugabo wo gucapa uhara wize mu ishure canke ni impano uba waravukanye ini tala iri ine narayivukanye yego narayivukanye watangiye kumenya yuko ari tara yawe ryari je novuga yuko nabimenye kuva nkivuka uko nakuze d'umuntu ari ashushanya kuva nkiri muto cyane nabikora mu kwavura ncapa hasi ntangwe primaire ho byabaye ibindi parce que amakaye narayamara dukunda capa gusa naracapa gushika naho ikayuzura bakangiruka no kwishaka n'umuvyeyi yego ubwo nivyo byaragusubije inyuma mu mashure cyane kwera uko kuntu wacapa warabito byarakunde ko wiga ukengera gacapa no muri ayo makaye nizari byoroshe parce que navuga yuko umu artiste n'ishure haba intambara ikomeye cyane ndibuka ari mu kabiri primaire baranyirukanye bantu umuvyeyi ndamuzana natwaye mail hamurambira ko ikibazo cyo gucapa cyane mu ishuri mugabo ntibyahindutse parce que ndagumye ndabikora bya bindi nyene ko ni talent navukanye ndi muri jewe sana kwireka mugabo Dieu merci narize amashuri ndayaheza yego icyo gihe muri primaire umuvyeyi wamubwiye yuko utabagura amakaye yavyakiriye gutera gukubise yarankubise ntiyavyakiriye neza parce que yari yandungitse kwiga asharonka amakuru amubwira yuko ndi wa muntu aguma sinabihagaritse naciye nigerera umwanya wo kwiga no gucapa yego mwishure primaire yimaze utigeze udubura ntigeze udubura n'umunsi n'umwe byarahaye naradubuye 6e naradubuye rimwe ngabo naciye menya yego wadube 6e yonyene ukaguma ucapa andi maciro yose yatora uri umuhanga naragerageje parce que na 6e kuko nishuri rigoye cyane tugikora ama concours nivyo ari byoroshe cyane na mbona gize mal chance danirwa na concours ndayobegwa ego umaze guheza primaire niho umuntu abageze mu myaka yo gukura niho umuntu abamaze kugira ubwenge amenya ati ibi bintu ndiko ndacapa ndakoresha ubwenge turemeranya yuko ukiri muri primaire ibintu wacapa atabwenge wabishira
oya oya ntabwo barimo burebure na capa za dessin animé Simba et Bimbo Captain America abaravye ama dessin animé kera bacayibona donc nari interpola donc na kopora imwe namambona imwe mbayemo amamodoka arengana za modoka zikorana muri ville donc na capa vie courante mbayemo mbona mu bwana donc idashobora kubona n'amaso yanje hafi atabwinge burebure nshize muretse yuko ari yatana yikorera haya gatala ego nijyaye watanguye gucapa urabona ati ndacafye umuntu niwe par exemple uracapa nka mama wawe ni usanzwe uzi cyane na papa wawe ukavuga ati ndavye iyi foto ndabona yuko ari mama canke papa umusi ncapa mama hari muri c'était en 2016 non 2014 naramutangaje nawe nyene naramucafye nkushije crayon asanga niwe vyaramuryoheye novuga yuko ari cyo gihe natanga kudekuvra neza ko ndi capable gukora foto ikaze uko ndabishaka ego hari muri 2014 ego ni wacuvuga ati ngira ndabigira umwuga kabisa ngira ndabigira umwuga ico gihe wagumye ubandanya amashuri ya secondaire nari muri secondaire menga nari 9e nihenze abana mwigana mwishuri barakwegera ngo bacapire cyane ya nari ngezweho man bon naragize bakwe kuri établissement nari ngezweho cyane kandi naravyishimira uko niho nageza kubona bose barangirukira ncapira abakobwa cyane cyane mbono besha surtout les filles nibo bakunda cyane kurusha abahungu nibo baba atire cyane umuntu acapa vyarabaye ego vyarabaye muri secondaire kuva nkiri 7e haraza n'abansumba aba finaliste bivuze ko bigino bya question normalisé baraza nkabakorera donc nari fier nabyo ego okay reka turavuye muri secondaire mbega mwaragiye secondaire turavuye muri secondaire ubu rero turingiye ngo utubwire kugira tubone ibi bintu utubwire experience wagize bon je novuga yuko nange gukora peinture ego umaze kugira ibintu nk'ibi nashanda kwaze muri primaire muri secondaire waracapa ego atubwiye ko wacafye mama wawe ndashaka utubwire kuko turabona ngaha ibintu bitandukanye turabona ibikoresho turane yuko uri umuhanga kabisa turashaka tubwire experience kugira ngo dushobore kubona umuntu nk'uyu experience novuga ko mfise nayitarakura cyane ariko sintoyi mfite experience ya 5 ndiko ndabikora ko natangwe neza gukora peinture nkuko mubibona haze 5 nabitanguye nk'umunyamwuga hari muri 2015 uretse yuko natanguye gucapa kera mugabo i domaine ya peinture nk'umupeintre nayitanguye neza muri 2015 no niugarana mu nzu ndabyigisha gushika naho ngera kuri intambwe mubona donc mfise 5 ans d'expérience muri ico gihe narashoboye guparticipa mu event matandukanye hari muri 2016 hama muri fin ya 2016 hacaze ciyumviro cyo gushinga umugwi witwa Afrodor Art ugizwe n'aba artiste batanu navuga yuko ide yavuye wanje ama turakora n'abandi turashinga uwo mugwi witwa Afrodor Art none umunsi ukaburiho Afrodor Art ni umugobano bacapa ugizwe n'abartiste batanu numwe awuhagarariye nk'umu manager uya uhagarariye ni wewe oya je ndo membre fondateur mugabo harunda awuhagarariye ego watubwiye yuko uyugaranya ahantu uracapa ivyo bintu wacafye warabigurishije cyangwa bimanitse mu nzu yawe oya bon nacapa kuco mbonye cose haba bon nariko ndiga niko navuga nariko ndiga naracapa ku mamire naracapa ku matoile nkibi mubona nga comme secret no babwira ajya umu artiste ateye imbere aba afite byinshi yakoreye ko bikamutera isoni kugaragaza akanabita imwe bimo canka bibika naje ndafite ibintu nabitsa ahantu quelque part novuga natanguriye ko kugaragaza icondi nikiri muri jewe kuvuga mfisiyo navuye nabikoze mfite experience yuko bano kuri ikintu ciza kibereye ijisho mugabo mfisiyo navuye ego batwishyuye neza cyane aha rero turabona ibintu ukoresha mu gucapa turamenyereye benshi bakoresha ajya amarangi yo mu makopo ariko nk'umuntu aravye nk'utu tuntu mukoresha je nkibona nibagiye ati n'umuti wo mu maso ushobora gutubwira aya marangi ukoresha ava hehe antuka turana yuko anazimvye ego cyane bo aya marangi mubona hano mu gihugu wacu ntayahari aya nama importa ava hanze navuga yuko reka ngire ko mvuga n'ingorane duhura nazo abacapa imbere ko ndabisigura
navuga yuko aya marangi tuyaronka bigoye cyane. Hari amapentire y'amazi n'amapentire a eau cyangwa ukayita acrylique byose birakunda. Aya marangi no kuvuga na marangi agoye kuronka cyane kuko nga na soko yazo ahari, donc nagurisha ngayi wacu tuyaronka bigoye. Ari amapentire usanzwe dukoresha muzo dukora tuyaronka bigoye n'ukuri. Ego ntibigoye cyane kuko batubwiye ko muri team muri iyo ngonganya mukabitumako sibyo none. Hama iki kintu mucapirako ni gipapuro ni tableau ni iki? Bon, iyi ni papier. Iyi ni papier, oui, iyi ni papier. Ndikunda chapa na peinture hizo mubona ayo acrylique. Iyi ni papier yeje gukogwa cija muri cadre. Ikaba gashobora kugaragara nka evre nziza cyane birenze uko muyibona ngaha. Ego amakana ko ufise mu ntoki nagaki nico wacafye cyane? No, bayita palette. Iyi palette ifasha mu gucanga amarangi. Ego kandi ni plan B. Ni plan B parce que n'umufuniko w'indobo. Umufuniko w'indobo nyene turi arranja abizi nawe. Uri umuhanga. Hama turabona amataburo meza kabisa, meza cyane gose. Reka utubwire guhera kuri iyi yo hejuru. Sinobisigura kuko navyo noshobora, ndabonamwo ibintu bimeze nk'amababa, ndabonamwo umuntu w'umudamu, ariko turashaka usigurire n'abakunzi ba Silent Vibes nk'umuntu yoyibona. Iyo œuvre d'art yitwa femme protégée. N'umukenyezi akingiwe. Mu kwisigura rero uravye neza harimo isura y'umukenyezi yambaye voile biri mu bitenge. Igitenge nta gukekeranya gisigura neza umunyafrika. Ni proud, ari fier nuko umunyafrika. Igitenge hama imubona bitatu bimukikije n'inkinzo zirya abahigi bakoresha, abakunze gukoresha mu abamasayi mu guhiga n'abazulu. Zulu sizi kumaze ko ngiye histoire shaka Zulu uzobonamo inkinzo zimeze kuriya zideshe neza n'amarangi. Nukuvuga nivyo nkora nisunga cyane kurata Afrika yiwacu. Ego nukuvuga uravye neza mu maso hariho ibipande by'ibiyo, ikiyo camenetse. Nagerageje kwerekana yuko bari bamuteye ikiyo kigikumugirira nabi. Mbwa kubera ari femme ari protégée, uravye neza inkinzo yo musi niyo nga muri gauche no muri droite ziramukingiye. Barakubise nicamushikira cyakiyo gicaye kubita kuri zankinzo gishakira meneka kitaramushikira. Hajya umufam ari nyuma, nukuvuga icyo kigaragara yuko cyagiye kumugirira nabi kiri imbere yiwe. Mbwa ntacu camugize parce que ari protégé, arakingiye. Novuga yuko mu kugishushanya natanze message yuko twogerageza gukingira abakenyezi, tukemera tukabizo nkinzo mubona mu kubakingira. Ego urakoze cyane, iyo foto isigura ibintu byinshi gose. No abantu icyo wacafye kicyo kintu icyo nayicafye ko bayita mu gifaransa ni toile. Ngerageje kwisigura ni tisi dukoresha, ni tisi dushira kuri quadrema y'urubaho, hama ikaba iri bien tendue. Cha tuyikorera ko ibyo mubona no kuvuga surubaho. Oya ni toile, ni tisi isanzwe iri yagenewe ivyo nyene byo gucapako. Ego none ifata umwanya ungana gute? Ifata nk'imisi ngahe? Ufate kuri iyo yakoze amezi 3. Amezi 3 kuko ni ikintu citondewe cyane kandi kugira ndagiye agaciro bisaba ko ikintu citondera. Yakoze amezi 3 mubona. Yabaye présenté le 8 mars umunsi mukuru w'abakenyezi. Mugana kuvuga nayitanguye muri fin décembre z'umwaka wa 2019. Hama novuga ko ari fruit byashoboye gutanga niyo mubona. Nk'umuntu yawa yifuza kwikugurira yegura amafaranga ngana gute? Amafaranga igugwa bose shine kwivugira ngaha. Ndashaka umuha uko shaka kuntora matukavugana. Yego bakunzi ba Silent Vibes, murumvise yuko kugira uyironke urinda guca inbox. Arafise address, yababwiye ko afise address. Reka tugende ku ifoto ya kabiri, kwisanamu ya kabiri yo mu busi. Yo ndabona uyivuga ko byinshi kabisa kuko nanjye byananiye gutahura. Ni washimye. Oya zose ni nziza, zose ni nziza. Okay, merci.
Bo iyo yitwa clan Morsi. Ni kuvuga clan Morsi ni clan y'abantu bo muri Ghana. Ni ya miryango ya kera muri Afrika nk'akarero Masai, le Wakikuyu, le Mangbot, urumva le Bantu. Abo rero nabo muri Ghana ni clan novuga kuri class ya culture nga muri Afrika iza kibanza ca gatatu n'umuryango w'abantu bo muri Ghana basanzwe bambara ibyo mubona. Ni kuvuga ni ibintu bitangaje kandi bibereye ijisho kuko bo nyine ubwabo babereye kurorera n'ukuri kuko uravye ko bambara amahembe, bambara ibintu vy'ivyuma bikorera, hari ukuntu basuka imishatsi. Ni kuvuga ubiravye by'ukuri no kwihenda ngo n'umu European no, urabona ko n'umu European n'umunyafrika bigaragara by'ukuri. Yego, reka tugende ku yindi yo musi. Ndabonamo piano, ndabonamo ikirato, ndabonamo ikarata. None nk'iyo foto isigura iki? Iyo rero novuga ko isigura ibintu byinshi cyane kuko nayikoze mu ntumbero yo gutanga message ya journée mondiale de l'art. No ubiravye neza ama art yose yasorukiwe uyihweje neza, harimo piano, harimo utwo bacapisha twitwa pinceau, hariyo bita brosse, haro akanyundo karimwo, harimo nakandi kantu gakurikira ikembe instrument musical traditionnel yonga mu Burundi wacu, harimo n'amakarata ubona ko menga arashaje atabaguye. Ni kuvuga rero nagerageje kwerekana ama art yose gute. Uravye izo karata zerekana art iri en illusion, ni kuvuga iri biyobeye bisiga ubwenge. Nk'akarorero ni nka magie c'est l'art, mugabo c'est l'art en illusion, sinzi ko ntahura. Yego, c'est l'art en illusion. Hama uravye neza hariho ikirato kigaragaza art bakoresha amaguru, danse, football, ibijanye n'ibyo. Tala yose igaragaza no kuguru yaserukiwe muri ico gicapo. Hama nyinshi nashaka kuvuga zikoresha n'amaboko zirimo, harimo inyundo ikoresha no kuboko. Ni kuvuga bica bigaragaza ama art yose ushaka gukora ukoresheje ukuboko. Harimo musique traditionnelle ikembe, harimo musique moderne ari ya piano. Hama uyihweje neza urabonamwo ikintu kimeze nk'igitabutse gitera gisatira planète, umenga ariko haratabuka, ariko harabomagurika. Mugabo uravye neza ntivyashikire planète kuko planète iri protégée, iri embellie niyo art nadondaguye. Ni kuvuga ubwiza bwa planète, ubwiza bw'isi mubona nuko habayo art kugira isuku mubona, architecture y'amaville yubatse c'est l'art. Ego uratubwiye byinshi ku bintu umaze gucapa. None Aruna, nk'abantu babasuzugura uwo mwuga wanyu wo gucapa, urabona yuko byo gutunga ku buryo atakintu na kimwe usura gukora bikakubeshaho nk'umujene tubona ukubaka n'urugo rwawe ukabaho kubera umwuga wawe? Turashaka kubwira abantu babasuzugura umwuga kuko hari abantu usanga basinga bire gucapa ariko ugasanga arayishe, nk'umuvyeyi akamubwira towe ibyo bintu si ibyo wawe, ibyo ni iby'abavoyo. Turashaka ubabwire. Ntange message guys, gucapa sukujarajara sugufyina ni bulo. Je mumbona kuba nambaye agashati nikazimvye gose mugabo c'est grâce y'ibyo mubona. Novuga ko bimbeshejeho naho tarijana kwijana mugabo birantunze, kandi novuga yuko fisa nshaka gushika ntarashika mugabo inzira ndiko ndabicishamwe n'ivyo mubona. Gucapa n'umwuga, gucapa n'akazi, gucapa ni ikintu cubashe cyane. Reka ngire ko ndayibutsa akantu kamwe, muzokurikirane amateka y'isi. Palais canke izisanzwe ari yose igira agaciro mu gihe ifise ico bita amatablo, niyo ibifise agaciro, ibifise ibintu biri andoré, biri mu nzahabu, ibifise n'ibintu vy'ibibumbano biri aho hantu bije kudekora ico kibanza. Muga ifati ya mbere mu kugira iyo nzigira agaciro n'amatablo nibi mubona ngaho inyuma yacu. Ni kuvuga ugiye no mu birimba by'abami, naho ugenda mu Bwongereza kwa Queen Elizabeth usanga wakigwa n'amatablo, haba muri corridor ahajyama ahafungurira wakigwa n'amatablo. Je no hamagara abarundi yuko botahura yuko ari ikintu kidasanzwe dufise muri twebwe, ko dufise ikintu c'agaciro coteza imbere igihugu kikaba mu Burundi bwacu biciye muri bidukora. Ego
ego murabyumvise none aruna nk'umuntu yaba yifuza kumucapa yaba yifuza kumucapira tableau yo gusanga he bon navuga yuko ubuzima bwaroroshe technologie gumi bikora ndafise ama bureau navuga ama bureau en ligne shatse kuvuga ajya ama platform sanze nkoresha shatse kuvuga numéro de téléphone ibintu yego numéro y'akazi ni 75 432 710 ndashaka gusubiramo 75 432 710 yego Aruna turagushimiye twibaze yuko n'undi munsi tuzokurondera uzotwitaba nankeka murakoze